Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru turabageza ko vyinshi biriko biravugwa cane cane mu gisata ca politike ndetse no kuri zimwe mu ndongo ziriko zirigenza nabi. Nimwe kandi muri rwa rukurikirane rw'abategetsi canke se abakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bagiye barakora amanyanga yo gusahura canke kunyuruza amafaranga menshi ya leta, uno munsi tugiye kurabira hamwe Gacuti Nadine. Muti kuki tugiye kugaruka kuri uyu Gacuti Nadine kuri uyu munsi? Uyu Gacuti Nadine yaganywe n'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2021 mu mabanga yo kuba umugenduzi mukuru ajejwe gukurikirana ivy'imishahara, harimwo gukurikiranira hafi ibitigiri vy'abakozi bahembwa badakora mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Ariko nawe amaze kwashika ivyo yakoze birasiga ubwenge nk'uko tuza kubigarukako. Suyu gusa kandi kuko muri ubu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ni wundi wa mukozi twababwiye yitwa David Nzeye yaheruka gutanga imiho mu gisata ca CTI nkuko twaheruka kubishikiriza, kuri ubu nawe ahejeje gufatwa n'iperereza. Igihe c'isaha indwi niho rero abakozi b'iperereza bafatiwe umuhinga David Nzeye bamusanze ku kazi, baciye bagenda bamutwaye. Gushika ubu akaba nawe apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura, aho asanze Bigirimana Jean Claude yahoze ari umurongozi mu gisata ca CTI. Bose bakaba bagiye kubazwa ku manyanga canke ubusuma bw'amafaranga menshi yanyurujwe muri ubwo bushikiranganje. Mu makuru twatohoje nuko mu gufatwa David Nzeye yari yasabwe gushika ku kazi kugira ngo atange umuco kwikete yaheruka kwandikaho yavuga ko atanze imihoho kubera iterabwoba yari amaze igihe aterwa, kugira rero acatanga n'ibikoresho vy'akazi. Abamukurira bari bamubwiye bati urigora ushike ku kazi utubwire ivy'iryo terabwoba kuko igihugu nticoreka kukuba hafi kandi ubangamiwe. Akihashika rero nta mwanya munini yamaze, abakozi b'iperereza nabo baciye bahashika baramufata baca bagenda bamutwaye. N'ibindi byose tuza kugaruka ko cane cane kuri uyu mukenyezi yaganywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, ariko nawe hageze agakora ibisiga ubwenge, navyo turaza kubigaruka ko. Ni mu gihe kandi mu gisagara ca Bujumbura abanyonga taxi voiture baritabariza. Nubutumwa turiko turaronka cane cane muri aka gatondo bw'abantu bunguruza abandi muri taxi mu gisagara ca Bujumbura, bose bakavuga ko bataryabwiye igitoro ku ma station. Taxi zitwa ko zahawe station zine gusa zinywerako, ariko izo station zironka igitoro gake cane, iyo kibonetse naho gihabwa izindi modoka taxi zikabura. Abataximani rero bagatakambira abategetsi ngo babakureka akarenganyo bariko barakorerwa na rirya, ari nabo batanga amakori menshi kurusha iyindi miduga nkuko babivuga. Muti baratangaza iki? Abataximani bararuhiye ku station y'ibitoro, baduhaye station zine gusa mu gisagara cyose ngo niho tunywera mu gihe habonetse ico gitoro, ariko twasanze ari ukudukumira hakoreshejwe ubwenge. Iyo tugiye gutonda ku zindi station igitoro kizaza wumva ngo nta taxi duha, mwebwe twarabahaye aho munywera tukumvira tukavaho. Ariko izo station bavuga ko baduhaye zizaki ibitoro gake kabaho, mu gihe kijeho hinywera imodoka zindi kandi ari twebwe tuba twitwa ko tuhagenewe. Uti hirya y'ejo kandi kuwa gatatu kabaye akamuna, twari tumaze nk'indwi zibiri dutonze kuri station imwe Prestige Musaga, muzo baduhaye igitoro kije baratanga amajeto kuri taxi 45, ariko twabonye bavuga ngo kirakamye, hanyoye nka taxi zidashika 20. Haciye hakora ico bita VIP, igitoro canyoye imiduga yari Affaire et Promenade n'amabisi gusa, hatanzwe igitoro c'amafaranga 100,000 kwitwa Chantal na Mavia. None twebwe ngo turiha amakori menshi anarenze, bigenda gute ngo ntibaturonse ibitoro ngo turankemwo nayo turiha izo dokima? Abakiriya ntibaze basubire kutwidogera ngo tubaca amaboko ku biciro vyo kwinguruza, kuko ngo amataxi menshi aja kugura igitoro mu bw'ikibanyi kandi kibazimvye, kuko n'amastation ataco bakiduha. Igitangaje nuko rero iyo miduga ya Affaire et Promenade igumiza kunywa ibitoro uko bukeye uko bwije, kuko baca baja mu mpangu bakabividura ukuri kwamye. Ni
ngo nivyo bukeye tugura umurengero ugasanga ibido ya litiro 20 igurwa amafaranga 300. Aya n'ayandi yose rero tugiye kubashikiriza, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo turucikanwe nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Umutegetsi akomeye mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi yakoze amanyanga adasanzwe. Nkuko nababwiye muri rwa rukurikirane rw'abategetsi canke se abakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bagiye barakora amanyanga yo gusahura canke kunyuruza amafaranga menshi, uno munsi tugiye kurabira hamwe Gacuti Nadine. Uyu Gacuti Nadine nkuko nabibabwiye mu mfunyafunyo yaganywe n'umukuru w'igihugu ku igenekerezo ya 30 Murantungi ku igenekerezo ya 30 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2021 mu mabanga yo kumugenduzi mukuru ajejwe gukurikirana ivy'imishara harimwo gukurikiranira hafi bitigiri vy'abakozi bahembwa badakora mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, ariko nawe amaze kwashika ivyo yakoze n'amayobera. Igihe uyu yagenywa mu mabanga, Gacuti Nadine yaravuye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Uwo umutegetsi ntigeze ahagarika ivyo guhembwa aho yaravuye, yagumye ahembwa umushahara mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu atacamira, yongera kandi yironkera uturusho tw'akazi twaho yavuye. Ivyo vyagiye kumenyekana hageze ko baraba ibijanye n'umushahara wiwe mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, nibwo baca basanga yaramaze guhembwa amafaranga y'amarundi menshi cyane. Aho rero hatariko uburusho bw'akazi yari yagumye yironkera. Amanyanga ya kabiri kandi ahambaye yakozwe na Gacuti Nadine ni ubusuma yakoze mu vyo bita indemnité kilométrique mu gihe yarafise imodoka ya leta. Nadine yarahawe imodoka ya leta agenderamwo ifise imparati ya B239 AIT, ariko yagumye ahabwa indemnité kilométrique atacamira. Ko batazi ivyi bituvuga vya indemnité kilométrique na amahera ahabwa umukozi wa leta afise imodoka yiwe bwite akoresha mu vy'akazi. Umutegetsi amaze kuba afise imodoka ya leta nta aike aronka kuko inwa ibitoro vya leta, ipfuye igakoreshwa na leta. Vyinshi rero tukabisanga mu cegeranyo ca Cour des comptes twashoboye kuronka mwibanga. Bamwe bakavuga ko gushika ubu nta wuzi ko Gacuti Nadine azohanirwa ayo makosa yose yakoze mu gihe ari umutegetsi yari yazanywe muri ubwo bushikiranganje kugira kurikirana ubusuma n'amanyanga ahakorerwa, ariko akaba uwa mbere mu gukora ubusuma, kandi nta nuzi ko azosubiza ayo mafaranga yose bivugwa yuko ngo iyo bayiba leta. Ibi vyose kandi aya makuru akaba ariko araja habona inyuma yaho bafata ingingo yo kuraba abakozi bahembwa badakora mu gihugu, cyane cyane kandi babakozi babahabwa amahera menshi canke se bahembwa ku makonti atandukanye, ugasanga bararonka nk'imishahara 5 mu kwezi, kandi abo bakozi bane bose batabaho ari umuntu umwe aba ariko arafata iyo mishahara. Nimwe kandi mu ntara ya Rutana komine Giharo basaba ko umupatiri yafashwe ariko arashurashuza umwana w'umwigeme anyeguruka, nayo mwigisha apfunzwe we akarekurwa. Abo n'abanyagihugu bo muri komine Giharo byamiriza amanyanga ariko akorwa n'abategetsi mu kugomba gukingira ikibaba umupatiri aherutse gufatwa ariko arashurashuza umwana w'umwigeme. Uwo mupatiri akaba yitwa Fabrice Burakeye wo muri Paruwase Giharo. Vyose vyabaye rero ngo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024, aho umwigisha Nduwayo Alex yigisha kuri lycée communale Saint Joseph aho Igiharo nyene yaratashe aho yaravuye gutora ikibazo c'abana yigisha bita examen de repessage. Ashitse mu rugo iwe rero kuri centre Giharo niho yasanga umupatiri Fabrice ariko arashurashuza umwana umwigeme w'umukozi wiwe umuyaya wa mwigisha indani mu nzu ni hafi ya home za Paruwasi Giharo. Mu rupfasoni uwo mwigisha Nduwayo Alex ngo yacasaba uwo mupatiri ko bogenda kwa muganga n'uwo mwana umwigeme, ariko uwo mupatiri yaranse. Muri ako kanya mwigisha Nduwayo yaciye ahamagara umubanyi wiwe batwara uwo mwana w'umwigeme ku ivuriro riraho Igiharo. Umwana yakiriwe n'umuganga yitwa Gilbert. Amakuru twatohoje nuko umupatiri akimaze kubona ko bigiye gukomera
ko batwaye umwana kwa muganga yaciye arondera abategetsi acako kugira bamufashe guhagarika iyo dosiye. Patiri rero ngo nibwo yaciye yitura umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Giharo Baraguma Alexis, hakazaho chef de zone Giharo Hakizimana Desire n'imbonerakure karuhariwe aho Giharo yitwa Niyoyizeye Ernest. Abo kari batatu rero baciye bagenda batazambuye kuri rya vuriro Giharo, bategeka umuganga Gilbert yakiriye umwana w'umwigeme kudatanga cyangwa se kudasohora ikintu na kimwe kijanye n'inyishu resultat z'ivyo yapimye. Inyuma yaho babatware baciye basaba umwigisha Ndwaye Alex guheba ivyo dosiye, nayo yababwiye ati reka turorere inyishu ziva kwa muganga. Munyuma uwo mwigisha aragiye kuri rya vuriro gutora inyishu, muganga Gilbert arazimwima. Bwa mbere yamurungise kundi muganga, uwundi muganga acabwira wa mwigisha ati arakubeshe ashatse kukwikura, njewe sintanga inyishu z'ibipimo ntazi ntigeze mfata. Baca baguma bamujuragiza biranka ko ahabwa izo nyishu. Ubwo nyene uwo mwigisha Ndwaye Alex yaciye afata ingingo yo gusubira inyuma ataha muhira. Tarashika muhiriwe yaciye afatwa n'abapolisi bamutwara kumupfungira mu gasho ka komisari Giharo aho amaze iminsi irenga indwi apfungiwe. Mupatiri Burakeye Fabrice we yaciye ahunga. Gushika ubu ntawuzi irengero ryawa Mupatiri Burakeye Fabrice. Amakuru dushikira akemeza ko umupatiri atakibarizwa muri paruwasi ya Giharo. Abanyagihugu bakikeka ko yoba yarabaye ubunyegezwa canke naho akaba yarungururijwe mu yindi paruwasi. Abanyagihugu bagasaba bashimitse ko uwo mwigisha Ndwaye Alex arekurwa, hama umupatiri akarengutswa imbere y'ubutungane n'abategetsi bariko baragerageza kubikoramwe amanyanga bagahanwa, harimwo uwo muganga yarahiye akarengo gutanga inyishu z'ivyo bipimo nkuko abanyagihugu bavyigana. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza, usangize ana makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muri ko murakora.